Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Isanganiro nongera ndabaha ikaze muri uno mwanya twabateguriye amakuru avugwa muri migwi Kirundi nayo agizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Basaba kuronswa amazi kenshi gashoboka. Abo ni bamwe mu banyagihugu baba muri quartier Gikungu Rural. Abo banyagihugu bamenyesha ko baronka amazi ya Regideso rimwe mu ndwi. Mu gisata c'ubudandaji naho ngo hagiye gushingwa ibiciro ku mafi n'indagara vyashikirijwe n'umuyobozi ajejwe uburovyi n'ubworozi, asigura ko bigiye korohereza abaguzi ndetse n'abadandaza. Mu mwanya muto nido ryano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tuyahereye mu gisata c'ubudandaji. Bamwe mu basumira ku isoko ya Kotebu baridogera iduzwa ry'igiciro c'indagara. Ibiciro vy'izo ndagara bikaba biri hagati y'ibihumbi 48 na 60 ku kiro, mu gihe abanyagisagara bazifungura bahora bazifungura mu kibanza c'inyama z'ibitungwa bimwe bimwe zitakiribwa kubera ingwara yo mu kiyaya ca Rift. Abadandaza bizo ndagara bamenyesha ko bagurisha kuri aya mafaranga kubera ziva mu gihugu kibanyi ca Tanzania, bagasaba abatware kugira ico bakoze kugira indagara zo mu Burundi zisubire kuboneka. Inkuru ya Sheila Irambona. Izo ndagara bavuga zigugwa hagati y'amafaranga ibihumbi 48 n'amafaranga ibihumbi 50 kuzitwa inkaramira, na hagati y'ibihumbi 50 na 60 kuzitwa karumba. Bamwe mu baganiriye na televiziyo Isanganiro bamenyesha ko izo ndagara zizimvye cane, basaba leta gukora ibishoboka ngo batorere umuti w'ico kibazo c'ibiciro. Uravye igiciro zigeze ku kabisa kirazimvye cane, kuko mu misi yahera kwa tuzigura ibihumbi 45 40 ariko zigeze ku bihumbi 60 n'ayandi arengako. Benshi kosaba nk'ababijejwe boravye kabisa bakaraba nyene ibiciro by'indagara byogabana, kuko bimaze kuduga ku buryo birenze cyane. Abadandaza nabo bamenyesha ko ivyo biciro bihanitse bituruka ko indagara zigurishwa ubu ziva mu gihugu ca Tanzania. Abarovyi b'u Burundi nabo bakaba batagifise ibikoresho vyiza vyo kuroba, basaba leta kubafasha. Oya, ibiciro ntivyigeze bimanuka na gatoyi kandi ntivyigeze biduga bivanye n'ubukene abantu bafise. Abarundi barakenye cyane. Aha naho dufise indagara tubona gutya turashobora gutaha tugurishije ibiro 2 3 canke ugatahugurishije ikiro kubera ubukene buri ngaha mu gihugu. Ubu mu kwindwi ikiro tuba turiko turagurisha nk'ibihumbi 230, mugabo kugeza isaha ikiro ni 60. Kandi indagara nyinshi ntiziriko ziravino, ziva ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi. Urumva rero mu mwanya ziza ari nke, niyo mpamvu zica zizimba, kuko nabo baba baziranguye zizimba, bashikanye naho zigaca zizimba, natwe tugapfa kurangura uko nyene. Uko niko ibintu vyifashe. Umwimbu ni muke cyane, waragabanutse biteye ubwoba. Umuti w'ico kibazo nuko leta yo kuyeranja ikarondera ayo matara ya kera, nkuko bavuga ati kuri Yorogo hariho amatara amurika mu mazi mpaka n'indani, indagara zikaca ziduga zikurikiye uwo muco, kuko amatara y'ubu bavuga ko atanguvu ifise. Niyo mpamvu rero benshi n'abarovyi barahevye kuroba kubera bagenda bagahomba ntibazironke. Ivyo bikaba bivuzwe mu gihe indagara ziribwa na benshi mu kibanza c'inyama z'inka canke z'impene, inyama zitakiribwa kubera inyonko yo mu kiyaya ca Rift. Ubukene bw'ibikoresho vyo kuroba vya kijambere, ibarabara ry'igihugu inimero 3 ritagihita neza, ni bimwe mu bituma hibonekeza iduzwa ry'ibiciro vy'indagara n'amafi. Vyavuzwe na Deo Ndwayezu, umuyobozi ajejwe uburovyi n'ubworozi bw'amafi kuri uyu wa kabiri. Akaba yavuze kandi ko hagiye gushirwaho ibiciro vy'amafi n'indagara mu ntumbero yo korohereza abagurisha n'abaguzi. Tumukurikire. Barabara rya Bujumbura Rumonge Nyanzarake ryarabaye nabi, ubu imodoka ntizihita. Ni ukuvuga indagara kugira zishike Bujumbura canke imigego ishike Bujumbura irenda guca mu rya Bururi. Bishikeho ino urumva ko itegeza guca bizimba, mugabo suvuga ngo nico gusa cyabidugije. Aha mu Burundi nta soko dufise
idanoza mw'ivyo bikoresho by'ubuhinga buhanitse, ariko tuko turavugana n'abajejwe abarovyi Federation des Pêcheurs kugira ngo habe koperative bashira hamwe imitahe. Ivyo twamaze kubivugana hasiko bashira mu ngiro gusa, bashire hamwe imitahe tushe kuronka isoko ricuruza ajya amafire yemewe n'amategeko, ricuruza amatara amwe ashobora gushika ku metero, amatara dashika ko dufise kugira ngo abarovyi boroherwe mu kuza baragura ivyo bikoresho barobesha. Twebwe mu bushikiranganji bw'iwacu hasanzwe harimwo uburovyi, turategekanya gushiraho igiciro c'amafi n'indagara ndetse kiva mu bworozi bwose. Iryo tegeko abarutwara mu rwego rwa Direction Generale k'ubuyobozi bukuru barakitubwiye, tuko turagitegura mu misi izoza, tuzoshobora kugishira habona kugira ngo umuguzi n'ugurisha bose boroherwe mu byerekeye ibiciro nk'uko dusanzwe tubibona biri mu bindi birimwa. Ano makuru tuyabandanize mu gisata c'amagara y'abantu. Inama shikiranganji yakoranye mu ndwi irangiye yarize integuro y'ibwirizwa ritunganya irondoka rifashijwe no kwa muganga Prosper Ntawugwamiye, umunyamabanga mukuru wa leta. Yasomye icegeranyo c'ivyafunditswe muri iyo nama, yamenyesheje ko iyo nteguro yobanza kwihwezwa neza n'umugujejwe gusuzuma akarangamutima mu buvuzi kugira yemezwe. Tumukurikire. Leta y'u Burundi yarabonye ko ubugumba ku muntu ari kibazo gihambaye gifatiye ku magara y'abantu hamwe atacokogwa. Iyo ngorane icisongwa nuko ubutibarutse adafatwa nk'abandi mu kibano, bikagira ingaruka mbi mu bubakanye. Mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo, hisunzwe kandi iterambere ry'ubuhinga bukoreshwa kwa muganga mu gufasha abafise iyo ngorane kuronka ibibondo, birakenewe ko hashingwa ibigo bikoreshwa ubwo buhinga bwo kwa muganga be n'amategeko abigenga. Niyo ntumbero iyo nteguro y'ibwirizwa. Inama shikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro, yasanze ifise akamaro kandi hambaye n'ahari ikintu gishasha mu Burundi. Mu vyo yashikirije harimwo ibi bikurikira: ico gisata nticogengwa n'ibwirizwa, ryoba itegeko. Kubera iryo tegeko rije gutunganya ibintu bihambaye bifatiye ku buzima bw'abantu, iyo nteguro yobanza kwihwezwa neza n'umugwi wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ujeje kwihweza akarangamutima mu vyo kuvura, kimwe bita mu gifaransa commission d'éthique. Birakenewe kubanza kumviriza ico abantu biyumvira kuri ubwo buhinga bushasha mu Burundi. Iyo nteguro izoheza igarukanwe mu nama shikiranganji. Nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, haribonekeza ubukene bw'amazi muri quartier Gikungu Rural iri muri zone Gihosha, ni muri commune Ntahangwa. Bamwe mu banyagihugu baganiriye na televiziyo Isanganiro bavuga ko amazi aboneka rimwe mu misi indwi, bagasaba ishirahamwe Regideso kubaronsa amazi kenshi gashoboka kuko bace bikora ku mazi y'uruzi Ntahangwa, ivyo tuma bahandurira ingwara zituruka ku isuku rike. Lidi Gahimbare. Mu mihana imwe twagendeye muri Gikungu Rural, abo twahasanze batubwiye ko ubukene bw'amazi batakironka ico bavuga ko kuko aboneka gake, ibituma n'isuku ngo rigorana gukora. Ikibazo kijanye n'amazi no murengera caratubanye ndasi, kubera nko ngahaye mu rupangu turashobora kuyaronka rimwe mu ndwi zibiri, naho nyene rero aza saa 4 y'ijoro, saa 9 abagiye. Kuvuga rero ana nk'amatuwarete yo mu nzu ucu usanga yazivye, kugira rero turabe yuko nubwo hogera n'akarusho na gatoyi turafata tukagenda hajya kwibomba hariya. Yo yaje ugasanga umurongo rero uva ngaha na hariya, kubera iki gice cyose atamazi kironka. Ikibazo cy'amazi ngaha anye ikibazo gikomeye cyane. Ngaha arashobora guca nk'indwi yose tutabonye nk'amazi, tukaja nka tukibaza yuko Regideso hagira n'igihe ngira ngo tukibaza ko yatwibagiye. Amazi yo ngaha anye ntagira muci ntagira mu gatasi, imisi yose no mu gatasi arashobora gucika, hagara n'imisi 4 tutarabona amazi. Twe ntituzi ico bivako kandi ni muri kano karere gusa. Abo banyagihugu basaba ishirahamwe Regideso
gukemura ico kibazo kuko hari bamwe mu bakoresha amazi ruzi ntahangwa kukubura amazi meza. Tugasaba yuko yaba vyoshoboka bodushirira nk'ivane ngaha hejuru natwe ngaha kwitaba hejuru kare bavuga yuko ngaha kubera haduga amazi aca hashunguruka agaca aronka biyepfo ino hejuru ntitiyaronka hamwe rero bo raba nk'ivane bakayiduza bakayishira hejuru kwitaba tuca twiyumvira yuko abo hejuru nabo hepfo twese twoca turonka amazi. Ikintu dusaba Regide zo nuko zikaraba ngaha muri kano gace kiwacu karaba ingorane zoba zihari kwera ingorane natwe zihari ntazo tuza kandi urabona nk'umuntu ngaha benshi ari bakoresha amazi yo mu ntangwa bara mu ntangwa kari ubucafu hamwe ingwara ica zadukira ugasanga abantu bagoye amakorera bagwaye ibiki aho niho bipfa. Abanyagihugu bandanye bavuga ko ubwo bukene bw'amazi butuma ababishoboye batuma amatagisi kurondera amazi mu yandi makartier aho bagatanga amafaranga ari hagati y'ibihumbi 15 n'ibihumbi 20 ariko ngo ubwo buryo n'umurengera ntibworohera bose. Urakenuye mugenzi wacu Lidi Gahimbare kuri iyo nkuru. Umwana ategerezwa kuba mu muryango vyashikirijwe kuri wa kabiri na Christine Ntunzwenimana umuyobozi ajejwe igisata candika ivyegeranyo ku masezerano mpuzamakungu Uburundi bwateye ko igikumu. Avuga ko naho intambamyi zitabuze Uburundi bwateye intambwe mu bijanye n'agateka k'abana hari mu ruganda rwo kwemeza icegeranyo ca mbere mu bijanye no gushira mu ngiro amasezerano ya Afrika agenga agateka k'abana. Tumukurikire. Hano mu Burundi agateka k'abana karateye imbere rwose twavyerekanye muri kino cegeranyo ca leta y'u Burundi cerekana ingene agateka k'abana kameze mu Burundi. Bwa mbere twarerekanye yuko hagiyeho mbere hasanzwe hariho ubuyobozi mu bushikiranganje bw'agateka kazina muntu buraba agateka k'abana. Hariho ibisata byinshi biraba agateka k'abana, hariho ibyo bita ligne 116 biraba agateka k'abana. Mbese hariho n'amashirahamwe menshi mu Burundi aharanira agateka k'abana. Ibyo byose byerekana yuko Uburundi bwitayeho agateka k'abana. Hasigariho n'abana bari muri Forum des enfants. Sico kimwe si mu bihugu byose usanga hariho Forum des enfants mugabo twebwe turayifise ngano kuvuga yuko umwana wo mu Burundi aserukiwe hose gushika ku mutumba. Hariho intambamyi bijanye n'abana bo mwibarabara n'abana basegereza na cyane ubu ari gihe cikiruhuko abana baza kuba benshi mwibarabara. Nizo ntambamyi twerekanye mugabo turazi yuko mu bushikiranganje bariko bariga ingene bokura abo bana mwibarabara mu bihe biriko biraza bazobamenyesha abaturongoye babamenyeshe ingingo zigiye gufatwa kugira ngo abana bagaruke mu miryango cyane kandi ni kuneza y'abana. Abo bana kubakura mwibarabara ni kuneza y'igihugu ni kuneza y'imiryango kuko nta mwana yavukiye kuba mwibarabara. Umwana ategereza kuba mu muryango, umwana ategereza kuba ku ishure, umwana ategereza kuba ahantu ariko arafatwa neza n'abavyeyi n'igihugu. Ni hano amakuru twari twabateguriye aciye arangirira. Mwakoze mwese kuyakurikira. Ndashimiye abamfashije kuyegeranya n'abari mu hinga bw'ivyuma. Ibiganiro birabandanya kuri televiziyo Isanganiro.